Ndabaramukije mwese abakunzi ba Ijokri TV. Ngiye kubaha application ikomeye cane. Application igufasha ibintu vyinshi wokenera ahantu kandi bikagutwara amahera menshi cane. Abantu mukunda kuririmba, abantu mufise ivyo mukora mudandaza, abantu mukunda ibintu bitandukanye bisaba gukoresha kubika amajwi, kwarojistra amajwi, ngiye kuguha application ikora neza cane, application yizewe, application ikorana ibintu isuku. Application siyindi ni application yitwa BandLab. Ufata telefone yawe tudatevye ndabibereke, ufata telefone yawe ukaja muri Play Store, ugaca uklikako, hanyuma ucuja muri barre de recherche ukandikamwo barre de recherche ukandikamo BandLab, andikamo BandLab, iyishize ubwa mbere niyo uca uklikako hama ugaca uteresharija. Je murabona isanzwe iri teresharije, nsanzwe ndayifisemwo, bica bisaba ko ngira kuri open, ntakindi. Mugabo utayifisemwo aca agira ico gikorwa co guteresharija akarindira igashika hama akayugurura. Jewe nca ngira open, maze kugira open iciza imeze uku, uca urindira gatoyi iciza imeze uku. Ngaha rero niho hakunda kugora abantu benshi. Ushitse ngaha ushobora gucagura wewe nyene aho ushobora kuyinstalira uciye. Ushobora guca muri sign up with email, canke ugaca kuri Google, canke ugaca kuri Facebook. Ariko ahakunze kworoha cane uca kuri Facebook. Ico bigusaba kuca ushiramwo code yiwawe ya Facebook, arya ma coordonnées yose ukavyuzuza vyose. Ico kimwe no kuri email nico kimwe, nk'akarorero tuje muri sign up with email, bica bigusaba ko uca wuzuza ibi vyose ibi, kuko uba usanzwe ubifise, usanzwe ubizi. Uhejeje uca ugira kuri sign up, uhejeje uca winjira, ibisigaye nzobibereka mu video ikurikira ukuntu ushobora kuyikoresha guhera kuri A gushika kuri Z mpaka indirimbo uyishire ahabona, uyivuze abantu bafashwe. Murakoze cane rero, tuzoba dusubira.